Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba televiziyo Baho TV International. Turashimira Imana ko itugiriye neza muri aka kanya tugomba gusangira namwe ijambo ry'Imana. Numva ariko rafasha umutima wanje, ndizera ntabikekeranya ko hari ico rigiye gukora ku buzima bwawe. Kuna Pastor Olivier Dusabe musanzwe mubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana mu mwanya nk'uyu. Reka dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana ikomeye se umwami wacu Yesu, dushimye neza yawe, dushimye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Hari ico ugiye kuvugana n'abantu bawe, acugiye kuvugana n'ubwoko bwawe, uhezagira abantu bagiye kumvira ijambo rigira ububasha n'ubushobozi mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo 25 ere ku murongo wa mbere. Ravuga ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari bijuju, bandi batanu bari abanyabwenge. Ko bya bijuju mu kujana amavuta yavyo bitajanye kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajanye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mu musanganire. Muno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhe se ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyo dukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjana nawe mu bukwe. Urugi rurugarwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni n'utwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi, nuko mwami mugabye ko mutazi umunsi canke isaha. Imana ishimwe cyane. Iri ni ryo jambo, aya niyo makuru ndakuzaniye, aho tugomba gusangira ku ijambo rivuga ku mavuta. Tugomba kuvugana ku mavuta. Tumaze iminsi ko turasangira amajambo atandukanye, ariko uyu munsi numvise Imana ishira mwiri jambo ryitwa amavuta. Iyo tuvuza amavuta kirumvikana cyane, abantu bose baraza amavuta. Hari ubwoko bw'amavuta butandukanye, hariho amamesa, hariho amakoto, hariho amavuta bisiga, akasanga hariho abisiga marikide, abandi ugasanga bisiga amasolide, ariko ayose muri rusange tuyita amavuta. Hariho amavuta ya erayo, ayo yose n'amavuta. Ariko amavuta ngomba ko tuvugana ko kuri no mwanya n'amavuta ya mwemu. Amavuta ya mwemu yera ni giki gikorwa afise, ni cya gikorwa cyayo. Mbega arakenewe. Mbega aya mavuta abakozi b'Imana turayakeneye. Mbega aya mavuta abasenzi turayakeneye. Mbega aya mavuta abaririmbyi turayakeneye. Umuntu wese yamagawe n'Imana akenera amavuta. Gatoye reka tubanze tuvuge amavuta agaciro ka cyangwa akamaro kayo mu buryo bufadika, mu buryo bugaragara. Amavuta tuzi icyame tuba tuvuge ku mavuta yo guteka. Nawe woteka indya zimeze gute utazishize mu mavuta? Ntizigira kanovera. Hari kanovera zitaronka. Amavuta atuma ibyo kurya biryoha, atuma amavuta atuma ibyo kurya bigira iyindi gu, akandi kanovera bitari bifise kubera hagiyemwo amavuta. Uzofata inyama uyiteke mu mazi ntushiremwe amavuta uje, uzokumva ko ari itandukaniro y'inyama irimo amavuta n'inyama itagira amavuta. Amavuta ni ikintu gikomeye cyane mu buryo bwo guteka. Abatetsi atuma ibyo kurya byabo biryoha. Tuje ku mavuta yo kwisiga, atuma umuntu agira po nziza, atuma usa neza, umuntu akuravye akabona urayagagira kubera ikintu tuvuta. N'abayisiga batoze agapfa kwisiga gusa kugira ngo abantu babone agasura. Uravyumva? Amavuta ashobora no kuguhindura, wari wirabura ukaba inzobe. Aya mavuta nawe murabona bayiteye waheruka yirabura sanka jewe, hanyuma mu mwanya ugasanga ameze nk'umuzungu. Kumaza byagenze gute? Wewe wabaye umuzungu ryari? Na mavuta. Nawe uri kurankurikira, ndashaka nakubwire icyo amavuta ya mwemu yera akora, icyo amavuta ya mwemu yera amaze. Reka manze mvuga ikindi gikorwa kindi cy'amavuta. Hari amavuta ashigwa mu vyuma, mu modoka, muri moteur, bigatuma imoteri yoroha, bigatuma icuma coroha. Iyo yashizemo
bigatuma icuma cari kugira ibibazo gikora neza gifunctiona neza. Muravyumva, amavuta yashize mu cuma kigumye gica coroha, yorosha ibintu mu yandi majambo. Rero nk'abantu b'Imana, nk'abakozi b'Imana, twese iyo tuva kutukagera turakeneye amavuta. Iki gihe Yesu ngo yaciye umugani arababwira ngo ubwami bw'Imana buzoba bumeze nk'abakobwa 10 bagiye gusanganira umukwe, bagenda bafise amatara, kandi mwayo matara harimwo amavuta, harimwo amavuta, kugira ngo amatara yake byasaba ko bashiramo amavuta. Kera mu myaka ya kera twaracana amakoroboyi, cyo bita amakoroboyi cyangwa ya matara ya yandamwe y'ikiyo, indani muri yo kugira ngo yake byaba ngombwa ko bashiramo amavuta. Ayo mavuta nayo yaba ari petrol. Ukaba ukeneye ko ibintu bimera neza, ukaba ukeneye ko habaho umuco, ukenera amavuta mu itara ryawe. Ngo abo bakobwa bagenda bose bafise objectif, bafise gahunda, bafise intego yo gusanganira umukwe. Uri kurabitegereza bose bashajije, bambaye neza, byari biryoshe, amatara yabo bose yari karaka. Ariko icagiye kubatandukanya n'amavuta bari bafise uko yarangana. Bamwe ngo bajanye amavuta mu matara, abandi ngo bajanye amavuta mu matara, ariko bafise n'amavuta yandi ya reserve ku ruhande, muri ma reservoir bafise ayandi mavuta ku ruhande. Iyo tubona amakamyo maremare kugira ngo agende urugendo rurerure cyane, bisaba ko abafise ibya bitanke binini byo gushiramwo essence, kugira ngo imodoka urugendo iza gufata iza kuruhabwa na essence ifise. Iyo tubona irimwe n'abavuga ngo ibiciro byazamutse byaduze yani wacu, birava no ku mavuta ya essence. Essence nayo n'amavuta, muyumve nk'amavuta, nabwo essence muyumve nk'amavuta. Imodoka nishobora kugenda urugendo rurerure iteka amavuta. Ibintu rero iyo amavuta abuze n'ibintu bica bizamuka, ibiciro bica biduga. Hari ibintu bimwe bimwe ubayemo bitariko biragenda neza mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, kubera kutagira amavuta. Reka mvuge mu buzima busanzwe bw'abantu b'Imana, ukazobona umuntu nko mu mirimo y'Imana, muri korale, mu basenzi, n'umuntu agorana, n'umuntu adashoboka, n'umuntu atagondeka, uzomenye ko arafise ikibazo cy'amavuta. Kuko iyo umuntu afise amavuta aroroha. Ukabona umuntu nashoboka, ni nagondwa, niyumva, murahanura niyumva, mwama mu nama z'amakomite niyumva, muze mumenye ko uyo muntu afise ikibazo cy'amavuta yamwe mu yera. Icuma uzora rikinga, umunyororo w'ikinga wahezemo amavuta, rivuza induru, rivuza ugwamo. Icuma kitagira amavuta kivuza induru, ariko iyo gifite amavuta kiroroha. Zora imodoka imaze gusaza, amavuta yayo amaze gusaza, ni ngorane ba mekanike. Kubera iki? Ntigira amavuta. Rero ukaba ukeneye ko ibintu ukazobona umugabo wawe nashoboka ageze muhira, abana bose baja kwinyegeza munsi y'urutara, nta mavuta agira. Ariko umuntu afite amavuta aroroha, n'umugwaneza. Bibiliya iravuga ngo icyamwa cya mbere mwe muyera yama n'amahoro. Umuntu afise mwe muyera, ndugwa ngo abafise amavuta agira amahoro, agira umutuzo, abana neza n'abandi. Kabona umwana nashoboka mu muryango, n'intanugwa, n'intagondwa, mumenye ko afise ikibazo c'amavuta. Musengere agira amavuta. Ngo pasiteri wacu aratugora ameze uku, afise ikibazo c'amavuta, mumenye ko atamavuta afise. Muravyumva? Nta bitangaza tubona, nta bimuga bimuguruka, vyogenda gute atamavuta? Kandi uzura abantu batagira amavuta iminsi yose babara abantu b'abanyenzigo, abanyeshari, ugasanga ariko arasharikira ngo ninakanga akoresha ibitangaza, nakagakora ibi. Umva, niwe nta mavuta afise, ngo kweka abakristo banje bagiye, reka sabaho n'abakristo, ico bagiye kurondera hari amavuta. Reka ndababaze nkuko murankurikirana, umudokiteri yiza azi kuvura, umuspecialist akomeye, agiye akaja kuvurira ahantu mu misozi hariya mu cyaro atajya ibarabara, abantu bakamenya ko ari yari,
nibo musangayo baramurondera kubera ko icyo barondera si docteur, barondera ubumenyi afise muri we. Mw'abantu b'Imana ko murankurikirana, ko navugana n'abakozi b'Imana, ko navugana n'abantu bose, ukaba ukeneye ko abantu bagukunda, abantu bakwitaho, abantu bakuvuga neza, wewe ba mu mavuta gusa. Ntuzobwira abantu ngo nkunda, ngurumva ngo munkunde, ngurumva ngo munyemere, ngurumva munyubahe, ugasanga ko arondera icyubahiro kiri fabrique ngo nyubaha. Nta mavuta ufise. Niwagira amavuta bazogukunda, bazokubaha, bazogucira bugufi, bazogufasha, bazogukira ikintu cyose ukeneye kubera iki ufise amavuta. Ndabasaba msenge amavuta rero ntabwo bayatora mu nzira, barayarondera. Nihe amavuta ava? Ku mavi, gusenga. Yesu yigeze kubwira abigishwa biwe ngo asanze bariko barasengera umuntu imwe muzihumanye, birukanye iyo daimoni kuva mu gitondo kugeza mu kindi gitondo, vyanse ko iyo daimoni muvamo. Ngo Yesu ahitira kankamira iyo daimoni irahunga. Hanyuma abantu baratanga ati none ko abigishwa babigerageje vyagenze gute? Arababwira ngo bene iriya ntabwo ikorwamo n'ikindi uretse gusenga no kwisonzesha. Nimba uri umukozi w'Imana udasenga, ujya misi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, inda igera hari si kuvuga ko abantu bafise inda bose batakuba badasenga, ariko inda igutanga imbere unange kwizone. None ukeneye ibitangaza ivyaha, niwafumbira umubiri uzokwimbura umubiri, niwafumbira imwemu uzokwimbura ivy'imwemu, uzokwimbura ibitangaza, uzosengera abagwaye bakiri, uzokwatura, uzotegeka. Ariko nimba utagira amavuta nukuri bizoba mekanike. Uzoja gusenga, uzoja kuvuga ubutumwa bwanke kwinjira mu bantu ko batavyumva. Uko mutavyumva ukene bavyumve gute? Bavyumva uko wabicanze. Uko indya zatetswe niko ziribwa. Nimba watetse indya zitagira amavuta, zitagira umunyu, ukene ngo zibaryohere gute? Uko mutaryoherwa, uko mudafashwa. Niyo abantu yuko atanga n'inyo amavuta, simakubwira abantu ngo mufashwe, ngo fashwa nani, ngo kudafashwa. Oya, amavuta ari muri wowe azotuma abantu bafashwa. Utiwe babwira ngo fashwa, uzovuga ijambo rito baryumve mu mbaraga. Ndasenga kugira ngo Imana iguha amavuta. Ihiye dukeneye amavuta. Abavuga Imana ni benshi, abavuga Yesu ni benshi, abavuga ijuru ni benshi, mbega ko barivuga mu kuri ni bande? Dukeneye amavuta y'Imana. Amavuta arinda umuntu, arinda umuntu. Ndakubwirije ukuri, nimba utabona uko akorera Imana utagira amavuta uzogwa. Aho hanze hari abantu batayindi misiyo bafise, abafise misiyo yo kugusha, abari mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Utagira amavuta uzonanigwa, uzogwa, urugendo ruzokunanira. Ndakwipfuriza ko amavuta, ndakwipfuriza gusigwa amavuta. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo c'abacamanza, reka ndabasomere ijambo rindi mu gitabo c'abacamanza ce ndangiza. Numvise ijambo rinzamwo, singomba kuvuga byinshi cyane, ariko ndabizi neza ko nta jambo rizira ubusa, riraza kugira ico rigufasha. Ijambo riri mu gitabo c'abacamanza igice c'icenda ku murongo w'indwi, riravuga ngo Yotamu acira umugani ab'Ishekemu. Maze Yotamu avyumvise aragenda ahagarara ku mpinga y'umusozi Gerizimu, asemerera n'ijwi rirenga aravuga ati yemwe bantu b'Ishekemu, nimunyumvirize kugira ngo Imana namwe ibumvirize. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami wo kubiganza, bibari igiti c'umwelayo, biti bari we utuganza. Umwelayo uravyisha ati mbega noheba amavuta yanje, kandi ari yatuma nubahwa n'Imana n'abantu, ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Ibiti bibwira umwelayo biti nuze wewe utuganze. Umwelayo uravyishura ngo mbega noheba amavuta yanje atuma nemegwa n'Imana n'abantu. Ariko iri jambo riko muraryumvaga abantu b'Imana, atuma nemegwa n'Imana n'abantu. Iyo ufise amavuta n'Imana irakwemera, n'abantu bakakwemera. Niyatuma nemegwa n'Imana n'abantu. Ukaba ukeneye ko abantu bakwemera, guma mu mavuta y'Imana. Haleluya. Guma mu mavuta y'Imana, ngo niyatuma nemegwa n'Imana n'abantu. Ukaba ukeneye kwemerwa mu bantu, ukaba ukeneye kwemerwa muri societe, ukaba ukeneye kwemerwa mu kibano, ukaba ukeneye kwemerwa muri bene wanyu. Naho wowe uri umuhererezi, ukaba ufise amavuta, uzoba imfura.
bazoguhamagara ngo ngwino rero uvuga ijambo rya mbere, ngwino rero kurotira, ngwino rero ugira conclusion kuko ufise amavuta. Ariko utagira amavuta nawe uzobura imfura kuko mutanyubaha, muzi ko n'imfura ngo ndi mukuru muri mwebwe. Ntibazokubaha, bazogutinya gusa. Muzi ko ndi chef, ariko gasanga n'abantu gusaba gukandamiza abantu. Igihe cyo gukandamiza abantu caraheze mu mavuta y'Imana. Ngo kandi ari yatuma nemegwa n'Imana n'abantu. Ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti, ngo maze ibiti bari umusukoni bitunuzeho utuganze. Umusukoni uravyishura ati mbega noheba uburyohe bwanje n'isukoni zanje nziza. Ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti, amavuta tumugira uburyohe, atumuryoha. Haleluya. Ninde muri mwebwe amaze kurya ifiriti? Uburyohe bw'ifiriti n'ikiraya gitetse mu mazi ni kimwe. Mwabasome ko murankamera, mwebwe niko murankamera, nimwe niko ndabaza. Ikijumbu wokeje nico watetse mu mavuta bifise uburyohe bumwe, cinjiyemo amavuta. Amavuta tuma iyo wayariye wari ikintu cy'amavuta uvyibuha ugatagata, bakabona kayasho karaseseka kibaza ngo nibindi ni mafuta. Ukeneye gusigwa amavuta. Icyatandukanije Dawidi na bene wabo yari amavuta yari yasutsweko, yari imitswe ngo ageze imbere ya Goliyati. Goliyati amuraba mu bugufi, amuraba mu buhuzu yambaye, amuraba mu gakona afise, ariko ntiyarazi ko yasizwe amavuta. Ngo Dawidi yarabanujwe amavuta imbere ya bene wabo. Bibiliya avuga ngo Imana ibwira Samuel ngo genda urobanure Dawidi umusiga amavuta b'umwami w'igihugu. Hari abantu tubona bagenda barasizwe arabami, ari abantu bakomeye, ukamubona ari umuntu aciriritse aciwe bugufi, kumbe ni ministre, kumbe ni député, kumbe ni umuntu akomeye mu gihugu, ariko amavuta y'Imana. Abantu bareka amavuta y'Imana naho bari umuntu akomeye aroroha. Ngo maze ibiti bibarira umuzabibu bitunizeho utuganze. Umuzabibu uravyishura ati mbega aho noheba vino yanje nezereza Imana n'abantu, ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Ngo maze ibiti byose bibarira umubambangwe bitinuzeho utuganze. Umubambangwe wishura ibyo biti atasanga mugomba kunyimika by'ukuri ngombe umwami wanyu nimuze mwikinge mu gitutu canje nanje naho bitabaye iby'ukuri umuriro uzokwaduka mu mubambangwe uyigize amasederi Lebanon. Muravyumva? Ibiti bibuze igiti kini cy'umumaro bijya kuba ari igiti cy'umubambangwe. Umubambangwe murabuziga Egypt ni igiti gifise amahwa, bakunda kukubita impene ya sekonsa. Iyo impene ya sekonsa bayikubise umubambangwe ica yonse. Muravyumva? Rero mukwiriye kugira amavuta. Senga amavuta vahi. Ngo pasi nzoyakurahe? Gusenga, kwisonzesha, gupfukama. Ukeneye gupfukama kenshi, amava gakoboka. Senga, isonzeshe, heba kuryama, heba ibyo kurya, duga imisozi, irukurondera amavuta. Amavuta barayarondera. Amavuta bayatora mu nzira. Icatuma Yesu ngakoreshwa ibitangaza. Yarara arasenga ku musozi, hagera mu gitondo akaca akoreshwa ibitangaza. Abantu bakabona imwe mu biziruka ati n'uburyo muntu byagenze gute, ni imbaraga z'amavuta yakuye ku musozi. Barasenga, ushaka kutoja ku misozi miremire nande ca mu cumba ca wiherera upfuka musenge. N'Imana itagwa amavuta uzogaruka umbwire ati jewe bibya bintu bambwira nawe pratique sanga ni bya fake, uzoze umbwire umpinyuze. Amavuta iyo yarondeye urayaronka. Uri umuririmbyi ukeneye kurimba indirimbo zifasha abantu. Ikigero nibagira amavuta baje gukompoza mu minsi muheze nabonye logiciel kuri internet ushobora kwandikamo text, ukandikamo gusa amajambo ikakuririmbira musique ibintu byose. Ico bita intelligence artificielle, ukashiramo gusa amajambo nayo ikakuririmbira. Abantu bakeneye kuba ukuririmba indirimbo nkizo. Iyo ushaka irakuririmbira ukushaka. Nimba ukeneye kugira ivuga butumwa ukoresheje intelligence artificielle uzobikora. Mugabo nibigira amavuta, nibizokiza daimoni, amapepo naziruka.
ngo je mfise amashure ngo narize theology. Ego theology izogufasha kumanaginga ibintu, gutondeka ibintu, ariko nizogufasha gusengera ikimuga ngo gihaguruke. Ama theology azogufasha gutondeka administration, izogufasha gutondeka ibintu, ariko uti udasenga nukuri kw'Imana ntuzogira ibitangaza bikoreka bivuye muri wewe. Beniriya mpemu nikugwaho n'ikindi ngo abo banyabwenge bagezeyo ngo acana amavuta yabo, amatara yabo, amatara araka, kuko umukwe ntibari bazi umwanya azozira. Erega nimutuzi igihe Yesu azozira, nituzi ngo azoza mu gitondo, nituzi ngo azoza ku mugoroba. Igikenewe n'igiki ni amavuta azosanga amatara yaka. Kigira abantu babaye abakobwa b'ibijuju ngo babwira abanyabwenge ngo doko amavuta yanyu, barababwira ati mwe amavuta twazanye na yacu genda kubadandaza muje kwigurira. Niko abantu bazoja kurondera Imana ku munota wa nyuma. Inzamba yabuze abantu bagiye baje gusenga, ureka nje kurondera Imana, reka nje kurondera Yesu. Bitagishoboka. Murondera Imana bigishoboka, musenge bigishoboka ko musenga. Ryari rijambo rondera amavuta y'Imana, rondera Imana, soma Bibiliya. Amavuta ba mu gusenga, mu gusoma Bibiliya, mu gukorera Imana, mu kwitanga. Saba amavuta. Byuka saa 9 y'ijoro, rarura senga, hameje mu gitondo uje kuvuga ubutumwa urabe ibintu bizagukoreka. Wewe uraye usinziriye ijoro ryose burakeye, ejo uzinutse ukumure bitabo ngo uri pasiteri, ndaguciye intege, ndakwiyebuje, nta bitangaza bizokoreka. Uzovuga ivy'ubwenge ariko ntabwo uzovuga none n'ubwenge nta muntu yobukuba atagira amavuta. Ubwenge buva ku Mana. Iyo utagira amavuta uvuga ibintu by'ibikatsi, ibintu byumye. Uzonda abantu bakwemere ku nguvu, ariko ufise amavuta. Amavuta ahari ararondegwa. Amavuta ahantu ari baraharondera, kabutike kari kamavuta murakarondera, murakamenya mukabwiririkanya ati hariya kwa naka ni amavuta asigaye. Rondera amavuta y'Imana, rondera amavuta y'Imana, rondera amavuta. Imana ibagirire neza mwabasore mwe. Rondera amavuta. Amavuta azoga umukobwa mwiza. Rondera amavuta. Amavuta azoga umukobwa asenga. Nutagira amavuta uzotubira, uje urondera b'inzobe ngo nibo bazima, ababyisize mu korogo. Aho kurondera bisize amavuta y'imwemu. Yo rondera amavuta, rondera amavuta. Uzogira urugo rwiza, uzohura n'abakomeye. Amavuta duhuza n'abakomeye. Amavuta yatumye Dawidi ahura na Sauli, abo umuntu akomeye mu gihugu aremegwa kubeka amavuta. Ngo Sauli ngo ntiyamwemereye gusubira iwabo. Abantu baramubwira ngo twemerere cyo kurondera umuntu arimo impwemu y'Imana, aze guhimbaza, afise ingabire z'Imana zo guhimbaza. Abahimbaza ni benshi mu gihugu se wenyine yarimba muri Israel, hariho n'abandi bahimbaza akabatagira amavuta. Ngo iyo Dawidi atanguye guhimbaza, impwemu bizarahunga, imizimi igahunga. Ngo Sauli ngo yari yafashwe n'igicuri, impwemu y'igikange, ngo nta wundi yarayishoboye kiretse Dawidi afise amavuta y'Imana. Niwe uzoba igisubizo muri bene wanyu, niwe uzoba inyishu mu muryango wanyu. Imana ikumera umugisha ngo manda gusengera urayakeneye. Egera abakozi b'Imana, egera abakozi b'Imana, egera abakozi b'Imana, egera abakozi b'Imana, egera abayafise. Ukeneye amavuta wegera abayafise. Uko wimatanya n'umuntu ari mwiza nawe ushikara kuba mwiza. Nimba ari umusenzi uzomusenzi, niba ari umuvuga butumwa uzomuvuga butumwa, niba akunda technology nawe uzokunda technology. Ivya akunda nabizokubamwe. Abo wegera murasa, usaba umwiza mugasa. Niwasaba abanyabinyoma uzomunya kinyoma, ko niwasaba abantu bazima, abantu b'Imana nawe uzoba umuntu muzima. Giye kugusengera mukaba mukeneye ubufasha, mashobora kwandika message kuri 69 ubusa 93 162. Iyo mashobora kwandika kubutuma kuri WhatsApp, tukabasengera tukabafasha, tukagira ico tubafashije. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibahe ico imitima yanyu yipfuza. Yesu abagirire neza. Data ndasengeye umuntu yaguma yitiranya ibintu atagira amavuta, umugirire neza, umusige, umuhezagire muri byose mu izina rya Yesu.